Tangajwe ko mu gihe umukuru w'igihugu bovuga ko azokwitoza abantu bamwe bazokwihereza amabarabara mu gihe vyoshika igipolisi nico kibijejwe muri rusange ariko mu gihe vyoba ngombwa turarekuriwe kugifasha muri ico gihe n'inyifata ibereye yisunza amategeko barayizi kuko bakora ku mugaragaro ataguhengama. Ndasuriye kubakaza nshuti banywanyi mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa ku munesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Uyu no umwanya w'amakuru agezwe ko muri rurimi rw'ikirundi mushikirizwa n'imonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ari ya Isange TV. Umunesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza mu bisata bitandukanye nka politiki, umutekano, inkino, iperereza, hagati y'akazi na muntu, amakungu ya kure ndetse n'andi makuru yose bariko ravugwa ngaha mu kibano. Ndabahaye mwaramutse abandi ndabahaye mwaramutse abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangere bigusubira kubaha yambo n'abanywanyi ba Isange TV imbonesha kuri imwe Rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye. Ndabakengurukiye mwese muri mu micungararo ikize igihugu cacu c'u Burundi kandi ndabahaye kaze. Ndabakengurukiye kandi mwese mudukurikira muri mu bice bitandukanye mu bihugu bibanyi. Nabakengurukiye kandi nawe mwese muri mu makungu ya kure n'iteka n'umunezero ntangire byo kusubira kubana namwe. Ndabaye kaze rero makuru n'ibiganiro tugiye tubashikirize muri iki gitondo kwigenekerezo rya gatandatu Rusama umwaka wa 2025. Ndabaye kaze rero makuru n'ibiganiro tugiye tubashikirize muri iki gitondo n'amakuru azindutse aravugwa mu bisata bitandukanye aho tugiye kurabira hamwe mu gisata ca politiki kubiriko biravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse turaza no kurabira hamwe kubindi biriko biravugwa mu yandi makuru ijya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Ndabaye kaze rero mu makuru n'ibiganiro tugira tubashikirize muri iki gitondo torese mu ngingo nkuru amakuru yacu araza gushimikirako. Mu gihe amatora yimirije ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca kuri ubu ngubu biravuga ko hari abasirikare n'abapolisi bamaze kujya gusaka iwe mu rugo ngo kuko bariko baramwagiriza ko yoba afise ibigwanisho. Biravuga ko rero Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abajejwe umutekano bohereje abasirikare n'abapolisi kujya gusaka mu rugo rwa umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca. Hamaze iminsi humvikana kunyinyurana hagati y'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca. Aho rero leta y'u Burundi na cyane umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiriza umushikiranganje wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca ko yoba afise ibigwanisho ndetse ngo yoba afise n'umugambi wo gushaka kugandagura umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Sivyo vyenyene kuko anagirizwa ko ngo yoba ari muri bamwe banyonora amatungo y'igihugu. Biragaragara ko rero yoba ariko aragirizwa nk'ivyo Arengiyome Bunyoni wari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi yasubirijwe na Gervais Ndirakobuca yagirizwaga nawe nyene ivyo. Kuri ubu murazi ko ari mu mpimba, aho rero nawe yagirizwaga ko yoba yaragize uruhara mu gushaka kugandagura umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ndetse nuko vyifashe Gervais Ndirakobuca rero yamaze iminsi yumvikanwaho cane mu bimenyesha makuru ndetse n'umukuru w'igihugu humvikanwa kunyinyurana hagati y'ubutegetsi muri CNDD FDD, aho bano bagabo bombi bivuga ko Gervais Ndirakobuca ashaka gusubirira umukuru w'igihugu ngo akaba ari we yoba indongozi mu bibanza byo kurongora u Burundi mu matora yimirije mu mwaka wa 2027. Gervais Ndirakobuca rero akimara kubona ivyo yaciye ahunga ubwo bariko barakora gusaka mu rugo iwe nyene kugira ngo bamenye ngo koko niba hari ivyo bigwanisho. Ikimara gukorwa rero Gervais Ndirakobuca yaciye afata umuduga arahunga kugira ngo ivyo byose ngo ntibibe ari mu rugo yarahunganye n'umuryango wiwe. Gusa amakuru yaciye atangwa bamwe mu bapolisi ndetse n'abasirikare wajejwe umutekano mu Burundi baciye bafata imiduga bakurikira umuduga wo umushikiranganje Gervais Ndirakobuca kugira ngo bamufate. Yaciye rero ngo
ahura n'isanganya rikomeye kuko umwe mu bacunga umutekano ngo yaciye arasa umuduga wa Gervas Ndirakobuca maze uca urononekara cane nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko yacu kuri ubu mw'iki gitondo azindutse abidushikiriza. N'amakuru rero azindutse avugwa kubishikiye umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervas Ndirakobuca. Naho mu Kayanza ho rero beravuga ko umugabo yafatanwe impene yibye aca ayishirishwa ku urutugu kuva kw'Icukiro no ku ikomine aba bamubonye niko babishikiriza. Bamwe bati nubwo bamutembereza igisagara cose bakamucisha aha n'ahari amasengero asanzwe asengeramwo ngo bagaca bamurekura nta gihano ngo cosumba ico, abandi ngo ahubwo akwiye guhanwa vy'akarorero hamwe n'abandi bagira ico batinya. Ayo ni amajambo ya bamwe ndetse n'abandi nk'Abanyakayanza babonye kuri uyu wa gatanu Rusama 2025 umusuma yacakiranwe impene yaraye yivye ku mutumba Cukiro muri komine n'intara ya Kayanza, ariko akavuga ko ngo yari kumwe n'abandi ndetse n'uwo nyonga ipikipiki, ariko ngo ntashime kubavuga neza ngo bavyemere canke babihakane. No tunyarukiye Igitegaho abakristo bashasha bo muri zone Nyamugari komine n'intara ya Gitega baba 114 barinjiye icesi mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD kuri uyu wa kane Rusama 2025. Abo bakristo bashasha bariyemereye ko bavuye mu migambwe itandukanye nka CNL Inyankamugayo ndetse na Iporona hamwe ndetse n'ahandi hatandukanye. Hari mu birori birangiza ikiringo c'imisi 100 yo kwitegurira amatora yo muri uyu mwaka wa 2025 ku rwego rwa zone Nyamugari mu ntara ya Gitega. Umunyamabanga w'umugambwe mu ntara yagutse ya Gitega Geologe Nshimirimana asaba abagumyabanga basanzwe mu uwo mugambwe kwakira neza abo bagumyabanga bashasha mu kubereka ko umugambwe CNDD FDD atawanjya canke ngo wangura, maze abo bashasha nabo ngo akabasaba ko boba binjiye koko bivuye ku mutima atagusubira inyuma, bafatanye ikivi n'abandi mu gukora ibikorwa bibateza imbere bigateza imbere n'igihugu cabibarutse. Umunyamabanga w'umugambwe mu ntara yagutse ya Gitega kandi asaba wese aba mu ntara ya Gitega kubumbatira amahoro n'umutekano, akabasaba gukora imyiyamamazo yimirije bose bafatanye mu nda ataburyarya burimwo, uko amatora amahera ubuzima bukaguma bubandanya. Dusoreje amakuru kubiriko biravugwa nuko imiryango yarose ibibondo biciye mu buhinga bwa fecondation in vitro yagendewe n'umutamukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye. Kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 5 Rusama 2025 umutamukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye yagendeye ibitaro Rwakarede, akaba yaragiye gukeza imiryango yibarutse ibondo ifashijwe n'ubuhinga buzwi ku izina rya fecondation in vitro. Imiryango yagendewe aha twavuga nk'umuryango umwe wari umaze imyaka 12 atakibondo bararonka. Yashimiye kandi umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye ku mugambi mwiza yatanguje biciye muri Fecondation Bonne Action, umugiraneza wo gufasha imiryango ifise ibibazo byo kuronka ikibondo mu kwibaruka hifashishijwe ubuhinga bugezweho. Abajijwe ikibazo kijanye n'imiryango itarose amahirwe yo kuronka ikibondo ariko atanu buryo ifise bwo gutanga kugira ngo hifashishwe ubwo buhinga, mutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye yamenyesheje ko hagiye gushirwaho agasandugu
ku bitaro Polyclinique Umugiraneza kugira ngo ubyifuza azoterere uburyo bw'amafaranga azofasha kugira ngo niyo miryango ataburyo ifise izoshobore kuronka ikibondo. Tubamenyesha ko uwo mugambi watangujwe mu mwaka wa 2023 n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi abicishije muri Fondation Bonne Action Umugiraneza ifadikanije na Merck Foundation nk'uko bishikirizwa na bamwe mu bari ngaho. Reka rero mbashimire mwese mwari muri kumwe natwe makuru n'ibiganiro twabashikirizaga muri iki gitondo, gatwe dusozereye ngaha. Turaza gusubira mu makuru araza kubagizwe ko kumunisha kwanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV.